Alright. Ati ndagaruse mwere mwake akazina banyu twone imbere Diodone uri mushasha ntibagire kugira like and subscribe tari mushasha naho ntibagire kugira partage kugira mugenzi wawe nanye nashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. No munsi ndabazaniye ibintu bishasha ndibaza naje nibishasha kuri jewe kandi ndibaza bigiye kuba bishasha kuri wewe. Nakantu ndabonye mugani ngize ngo ati hinge tukayage tumenye ukuri aho kuri. Arusanga ukuri kutariho na hamwe mugani hinge tukayage. Ndaciyeko ngaha nyene kuri YouTube ndiko ndaraba nyene kuri YouTube hanyuma cinja kuri iyi video umuntu yayipostinze yitwa The Trainer Official n'umunyarwanda n'umuturagi wacu mwene wacu yibere ngaho mu Rwanda no content creator nkanje afise sinzi abanafise mugani usanga amenyekana usanga umaze kumumenya usanga umuzi rero hari video yashizeho ariko aragurisha inzu imeze neza. Hinge tuyirabe iyo nzu ngene ipanze ngene imeze kubera iyo nzu kweri ni inzu imeze neza mugani akagorane jewe kaje muri jewe ndavuze ngo ati iyi nzu naho imeze neza kweri ico giciro kumenga na mahera menshi ibihumbi amajana ane vy'amadolari USD urumva n'amahera menshi burya ndavuze ngo ati n'amahera menshi ego gacuraba niyo nzu ukavuga none birakwiranye n'ico giciro jewe ndovuga ngo ati oya kubganje mugani hinge tuyirabe hanyuma turabe maze n'ingene igiciro cyo mu Rwanda ngene abantu bavunjiriza ko amadolari biciye mu kuri muri leta uko nuko turabe maze no mu Burundi ego hariho akarusho mugani sikanini cyane naho kariho mugani kariho turakazi turakamenya turagatahu turabe kweri iyo nzu irakwiriye ayo mahera uburyo bwo mu Burundi maze iyo nzu bwo ayo mahera yokora iki mu Burundi dukurikiranye n'umuntu ari imbere cyane mu bijejwe no kuba nta wundi ni Fabrice nyene turabe nawe ngene ibintu vyiwe bimeze uko nuko n'ivyo ne tugiye kuraba comparing tugiye kugereranya je mugari mpora mvuga ngo ati je singereranya ikintu canje n'undi muntu oya ivyanje n'ivyanje uko biri kose fise ishimo ryo kubikunda nico gituma iwacu ufise nawe ishimo ryo kubura umurundi kubukunda Burundi kubugomba bumwe tugashira Imana imbere hanyuma tugatera imbere twese hamwe mu mahanga maze no mu Burundi urumva supporting this channel ugende gure iwacu urumva n'ibintu bikomeye kandi ibintu bimeze neza kugira aho uciye hose aho uzoca hose ntazogira umuntu akuyoberwa azomenye ujya muntu n'umurundi akunda Burundi n'umupatriot w'u Burundi ego rero tugiye kuraba iyi video inge tuyiraba mugano bwa mbere na mbere tutayiravye inge turaba ya mafaranga kubera n'amafaranga akomakomeye y'igiciro ego n'inzu zo muri Amerika zikomakomeye urashobora kuronka amahera bambu urashobora kuronka inzu imeze neza y'agaciro bavuga ngo ati hejuru ku bantu bifise ino muri Amerika kwaya mafaranga kwaya mahera kwiki giciro n'amahera menshi mugani tuza muri Afrika sinzi gituma ubu abantu benshi ngira muri Afrika bariko baragurisha ibintu mu madolari kandi igihugu kirakoresha amadolari mugani rero ibiciro vy'amadolari usanga navyo nyene sinzi kubera nyamba ari ikintu cubacwe mu Burundi aho cubacwe mu Rwanda vyiza ugishira mu mahera y'ico gihugu kubera ukigurisha mw'ico gihugu ego urashobora kugira calculation ukabipima ukaraba ngene aya mahera y'amadolari ngena ngana agaciro ukayashira mu manyarwanda aho mu marundi nivyo birafasha ego kubera hari amazu usanga mu Burundi aho mu Rwanda afise iki giciro nyene mu madolari mugari ugasanga babishize mu marundi kandi ivyo birorohera umuntu gutahura akavuga ati ico giciro mbega ndokigera ko ndogishobora rero maze kubona iki giciro nkaca mbona niyo nzu tugiye kuraba ndavuze nkumenga iyo nzu n'iki giciro ni ibintu bitoroshe ni ibintu bikaze none naciye mvuga ngo ati ngire calculation ndabe amanyarwanda bavunjira ko kuri leta ingene yoba ngana mu mantuze mu manyarwanda ibihumbi 4 ibihumbi amajana 4 vy'amadolari ngerageje ndasanze yuko ivyo bihumbi 4 vy'amadolari vyoshika uyavunje mu manyarwanda imiliyoni amajana 5 n'imiliyoni ibihumbi 46 amahera aragoye kuvuga hanyuma uyashize mu mantuze mu marundi kubera aka gaciro usanga gatandukanye amahera usanga afize agaciro gake mu Burundi usanga agwiriye uvunjije amahera ihumbi amajana 4 y'amadolari ucuronka umumiliyaridi umwe n'imiliyoni 195 na 159
urumva n'amahera menshi ego hari inzu woronka mu miliyaridi mugani iyo nzu kweri yo bikaze iyo nzu yo bimeze ihanitse cyane ego urumva je ndiko ndaraba iki giciro kugura inzu imeze uku inzu ikomeye mbaze wosanga aya mahera ashobora kugura n'indege agahere capital kajugujugu ntakubesha amadolari 1,800 nge tura how much does a helicopter cost? Okay, aho urabona kajugujugu yakozwe mu 2001 ushobora kuyigura ku madolari 650. Umva ni hafi nyene yo kugura intuze yo ya majanane ni hafi ya majanane gusa hinge ngaruke tugaruke ku vyacu nitware mu vy'indege kubera gusa karakarore kavuga ngo ati burya amahera igiciro 650 ni igiciro gikomeye n'amahera menshi urumva habura ko nk'ilaki zibiri z'amadolari kugira ushobore kugura n'indege urumva rero iyo nzu ifisa ku gaciro n'inzu ibe komeye ego hinge turabe iyi video hanyuma namwe muze gusuzuma mwumve kari ivyo akatari ivyo ko kweri aya mahera akwiriye iyo nzu ego muze kwandika muri comment uri umunyarwanda uri umurundi umbwire ego tubiyageko intro imeze neza n'indege barayishize. Hello everyone, this is the trainer speaking. I'm welcoming you guys to my YouTube channel. So today I'm in front of skipping kubera sinzi ko bogira intuze bohava bayi blocking asinda yereke kuba mba ndiko ndakoresha video y'undi muntu mugani ndibaza nta kibazo niyo byanka haruza gusanga ndayerekanye atama amajwi ifise mugani bikunze video muraza kuyumva byose ndagenda ndayiskipping mugani ndabumvisha amahera avuze is on 400,000 USD. So this house, it has 5 bedrooms and it also has a huge living room and it also has 100,000 USD, my friend. That's a lot of money. Rooftop, a bigger one for events, you know. So let's check it out and then we see everything. Here we are. So this is a living room. As you see, it's very big enough. This is a place for a TV stand. Yeah, but this only has. So this is a dining room, and it also has a big door which goes outside, as you see. Iri modern inzu za none. This is our modern and open kitchen, as you see. So this place is very big enough for fridge, any size. Gas cooker. I want a kitchen. And I skipping. Just for your pots and everything, you know. Let's check in other rooms. Here we have a very okay enough, and it's a huge one for stock where you can stock your things. Ego burya hari amazu menshi adafise kubera ama swimming pool aho umuntu ashobora kwiyoga kogera mu mazi yo hanze apana kogera mu bwogero ko navuga yo hanze swimming pool kweri ego irashobora kuduza amahera kandi ishobora kuyaduza uko kose ashobora kuduza amahera kandi ishobora kuyaduza uko kose. For the guests, and we also have another room downstairs for the guests. Aho usanga ari je gusa ndi cheap nyene usanga ibintu by'amafaranga ndabibona ukundi kuntu mugani aho usanga naho ushobora kuvuga ngo ati ayo mafaranga arakwiriye ico giciro bambi ico giciro kirakwiriye iyi nzu
and it's a toilet, and this is another room. They share toilets. They also have a huge balcony outside which is facing the swimming pool. So this floor has 4 bedrooms. This is master bedroom. It's beautiful. It's very, very, very beautiful. It's very huge one. It's a very huge burya umugabo ndiko ndamubwirira promotion room here. I mean, this is a place for bed. Gani n'ikindi kintu abantu bakwiye kumenya hari ukuntu bashobora gukamera izi nzu. Hari umuntu ashobora gukamera izi nzu akagira wide view ikabonekana yuko umenga haraguce mugana hataguce. Sindiko ndayisuzugura ahubwo ndiko ndavuga ngene abantu bashobora gukoresha techniques ziki gihe kugira ibintu bibonekane nkuko ari binini naho atari kubona byifashe. This is the balcony on the rooftop. It's very big. It's very big, I'm telling you. So we also have another side here. You see? Okay, je ko ndabibonye ko ndabiravye. Iyi ni nka promotion ndo bandamugiriye. Mugani nanje sinso kwibagira ari umurundi Fabrice akora ibintu bitangaje amazu agezweho mu Burundi. Je ndibaza ufise aya mahera ibihumbi amajana 4 by'amadolari ugiye kuri Lakeview Paradise. Je ndibaza ntuwoburamo n'inzu nka zibiri aho zitatu wokuramo kwera aho ziruta iyo sinzi. Ego urumva na promotion duzitanga hose. Ego raka video karaka kubera ndabonye ako video ndiko ndirabira YouTube mbona aka video ngize ngenda ndakaravye mbona igiciro ni inzu kweri birajanye. Ego irafise swimming pool, irafise rooftop, irafise second floor. Mugane ico giciro kuri je mbona kumenga igiciro kigoye. Igiciro kigoye wigiye mu Burundi ngira ngo urashobora kuronka nka zibiri zitatu kwaya mahera zimeze uko aho zisumba. Ego rero kugira ishimo kuba umurundi urumva ni gukunda vy'iwanyu ntugaye vy'abandi. Oya suko biri ni gukunda vy'iwanyu ugakunda vy'iwanyu naho vyo bingana gute bimeze gute ni kubishigikira no kubikunda mpaka urazi muhira hamari muhira. Ego aka video karaka andakwibutsa yuko wogira subscribe, like, comment urungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobora kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi. Rusanga udagakunze ugakunze gira like, udagakunze naho uzogaruke ibindi bishasha bizoza byiza bikomeye. Ego ntiwibagire naka gapira umva ntiwibagire naka gapira muri ntuze muri link hanyuma ugire ishimo ryo kuba umurundi aho uherereye hose mu mahanga mu Burundi. Ego ndahejeje tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.